uraja wabona no munsi peut-être abavyeyi baba badashobora kukurira minerval ari umusimani zo gutabara ngoba kukuraja wowe ura amavuta no munsi Musa nago twavana kugira amavuta y'ibihumbi 2,000 kugira ngo bagusambanye tulia ari umusimani zo kwambika amakostime n'ibitenge bizima kuko Imana dusenga nibagira barenganijwe Dawidi je cyo gera rakibahemo ngoba kuvuga ukuntu ninjiye mu isi y'umwijima kugira ngo dusenga inzara yari nyinshi cyane ijambo rimwe nkunda Nijambo riri muri Yobu igice cya 12 no mwandike gusa avuga ngo abana b'Imana baserusera shetani aza muri bo avuga ngo mana wake Yobu ibintu vyiwe ubone ko atazogutuka bizigana ngo shetani nanezererwa inzara yanezererwa inzara ya Yobu yagomba yuko Yobu atuka Imana iyo rero uko aca mu ngorane uritonda ntutuka Imana kuko ni objectif ya shetani ariko jewe naratutse Imana kuko n'ubundi nayo narinzi nibukanigeze no kwicarika abana tuvuka ndagira ngo mviriza ndababwire Imana ntibaho yariza riteye ubwoba sinarose umunambwira ubutumwa nkuko tabwe Imana ntibaho kandi n'ibiri wowe na shetani ni inshuti batureke twibereho yaramagogwa kugira ngo umuntu uvuge ivyo bintu byari yemereye sinzi gituma Imana igaruye muri ito hari umuntu ariko arafashwa muri kino kibanza ndabizi hari igihe uburara kwishura bakakubona uri kurakina n'abandi ari igihe twagenda kw'ishure saa sita zikagera abandi baratashe kujya jewe ngendeye ko zineza ko atamfungurwa zihari gatamfata mabiye nkakina nkuya kunda cyane kumbe ndiko ndareza ku masaha ubwo ubuzima narabubayemo ubuzima bwo kwifuvya ndabuzi ariko ubuzima bwo kugira umupapa yitwa Jehova ndabuzi nabonye yari painful abantu bakakwakira no munsi bakaguhindaro burya abantu baroroshe kwakira ariko iyo bagomba kukwirukana ari gihe bagora kukwirukana bakakwirukana ishingeso utanguye kujya ukuvuga nawe na buroho yes bakakuvuga muri system bakakwirukana muri system winjiye uri imbere yinjiranye ibirato biri kw'ibyondo wewe aracyakawe kakandambiri gasa neza ukinjira ngo wewe mtoto wa mshenzi nani alikimbia uingie makandambiri hapa ubera kuri mfuvyo uje ukasuzambura n'ingoga n'abarira kanisa ubwo ubuzima narabubayemo kujama hasi narabibayemo kujama hasi kumukeka ngifuka kanga narabibayemo ndibuka ko ndikonda kura ndonga diploma maze kuronga diploma kunarose diploma nyene byo gutwenza kuko Imana itazobura kwibigeza naho nafashe umuntu umwe mugabo umuhito Abraham umuremo w'Islam ndagenda gafata amafoto ya photographe umba uyo batanga avance je ngatangenda gayagarura rero kubanyeneyo gatutugabura amafaranga ivyo narabibayemo niyo namenye amaparcelle menshi mu buyezi bani na abantu winjira bakavuga ngo amafoto n'ayandi bakatabacece ngo yagasalimia watu nakuja nibamenye uko tipe yisonze kugira ngo uvitwe ngo yambo uyo mwanya ukure urinde utuntu kugira ngo witaye ariko byo byose narabibayemo niko ndavuga base nikuba iki shetani yagere sivyo ndagomba kuvugana nawe nawe kuraca muri ivyo niwemere gucaho nigeze guca je mu mbaraga za bataimon uko ngiye kuvuga ukuntu nivyo bataimon urasa kumva uvuga bataimon ils ont détruit ma vie aragaza kigwa Kristo alikuwa na restaurant ubuzima bwanjye ngo alikuwa na restaurant n'ubu amen haleluya amen ubuzima bwose narabubayemo za stoke z'ubucafu buri mu rupango ingorofani zapfuye imbaho ubucafu bwose bawushira muri ico cyumba nawe ucondera aho genda ubwo ubuzima ndabubamo ndaronga diplome mu buzima bubi nk'ubwo nibuka barambwiye ngo tukugurire ko ikositimu abantu bakwibuka kugira ngo nibagire isoni gusoje mwana yarose diplome no turabico kokoro mbu guterana kanyu bambye costume siko nanga costume nanje ndazikunda nziza ariko ndakubita karikiye niba ama costume zo yambara rembi mardi sinjashe tarimaliza kweli ndayanga ntayanse ndabwa wapi no costume nabyo nkunda mbega pantalon saka jeans ko jeans nakubita karikiye ani alonga jeans zo ihanangura pantava mpaka vumbi ziruka Mchemwe ndaranga shati koroshe n'ikirato ebana barabingurira reka nkubwire jewe mu mutwe wanje sinzi umuntu nagiriwe kuva kera sinigeze ngira inda mu mutwe ariko iyo panaro narayambaye kugeza aho nangura kubona utuntu twa blanc yes niko nabivuga unyumva fanye utuntu twa blanc navuga ipataro imwe ibiki tukajya sinzi ukuntu nagera ngira ngo yo ni chawa nikasema tayari na chawa na nikama painful Muruwo mwanya maze gusohora n'indirimbo yitwa na review nayo ndi muri byo bihe rero indirimbo
msite amajwi atangura kuza rero. Weye utaendelea haya tafuta mfumo. Aho niho vyapfiriye. Nuze webere kuja kumfumu na urabizi. Akazo gufasha. Rebe yego na shida. Haleluya. Munyumvirize neza ko bagushingira tse dusenga sivyo. Koma wewe ukuracha mu ngorane uno munsi umve ko ejo ari Imana zo kwishura. Amen. Mugera senga nabona abantu bari ko baragamoso ko bari ko barumva yuko Imana izi ivyo bari ko baracamo. Imana yari izi ivyo naho ncamo. Yari izi kwanza hagarara imbere yanyu ngabishinge kwintaye kugira ngo namwe mutabare. Ivyo cyane Imana irabibona ni muri munsi y'ifurizo gutatu. Haleluya. Amen. Ngo uzobuza abayizanje muri televiziyo mwisite bazitwara. Mwisite narenganye wanacheka. Ni wazi umuntu arambira ngo we usema wendere bigusabe gukorana n'abafumo. Musa kuvuga incamake mu bakumose nakoranye nawe kugira ngo dusenge sivyo. Cyangwa kuja kurondera umugabo umwe umwarimu kanaka mu buyenzi. Ndambira ngo je ngomba gutera imbere ambira ngo reka kwa ejo uzoza tuvugane n'amajini. Tuvugane? Ndagenda muri cyo cyumba ciwe. Afisa tasbiri nini ndiko shingi nice ndiko mvuga idini ndiko mvuga idini nabonye muri cyo cyumba. Utavuga ngo oya vuga idini yacu. Jesi ko navuga idini yacu kuko nayo ngene. Ndiko mvuga idini nabonye muri cyo cyumba kandi na mnazozigira kuvuga idini nabonye. Nini cyane ke tasbiri nini cyane meze nisha zaidi meze shakuza za Islam. Ndicara muri cyo cyumba nicara hagati mukanya ndabonye umugabo atangiye kuvuga ijini irikira muvugiramo zimbira ngo wa muhungu tuzogufasha ariko bigusaba yo kuzana inkoko uzana buji uzana ninazi kubera ikibasavye inkoko muri monde spirituel mauvaise bo musi y'imhemu yose amaraso arakenewe cyane. Yes, nico gituma hejuru yacu hari amaraso y'umwagaza atagira gase. Amen. Amen. Ariko urumva watarondera amaraso y'inkoko kandi nawe urabiza amaraso y'inkoko niyo kizana gripe. None ndemera turarondera uburyo kwanza nivuga ko iyo mufumu nyene yabonye mbuza amafaranga angurira inkoko ya blanc agura niyo buji mwibyo muno munsi akora kite asuka kwa amaraso ku mutwe nariko ndondera kuba umusani akomeye. Burya ari igihe umuntu urondera ko umusani akomeye ukaba umusazi akomeye kuko gusuka kwa amaraso. Haleluya. Amen. Yesu mbiso byavuye ndiko nanagukebuye kugira ngo nawe uri kuraca mu nzara ntukagende kodera seshe mu bafumu. Yesu azogutabara hadi. Amen. Haleluya. Amen. Bamo mu buzima nibuka yuko umugabo yaciyamo ibintu bita ubani n'ibindi navanga ndacangenda babambye ngo rukwiyuka kiswali cyo cyane sana kujifukiza. Unaweza kupiga mshuka hivi unatia dawa. Amanaka nukame buta rawanda shiramo gatashiramo yo ubani ngatanagura kwa magara majini. Muze dukorane. Wewe umisa majini no umenyivya arivyo. Reka nange example ya majini nabikira kugira icyubiro tugende ko ndavuga. Ijini imwe ifijini amahem ni jini ba muri toilette kenshi. Uzumva atoroti ya ofisi Kristo nao kwinjira muri toilette ari bijini zakubisa. Amen. Reka Yesu ni araganza abakuru ababayo abahari n'abazoza. Kandi mbere ya Kristo amavio sarafukama. Kandi wanje msomuri toilette kumana Yesu zasafukamira zira. Ariko rero badafise Yesu urumva ko zidafukama zinawafinya. Ari abantu mumva mwigeze kumva no makuru. Ngo uje mu yaguye muri toilette yarafise tension. Mwigeze kubyumva? None iyo tension yase kumufata ari ku modokari. Tension yase kumufata ari muri bus. Tension yase kumufata ku gitanda, icyo kumufata muri toilette. Muri toilette ariyo tensiometre. Abayahuye nico kintu kora kwa dafise Kristo. Je murabizi ndabizi. Bitona ndo example ay concret abantu bafira muri toilette. Babahuye ni jini. Cause they have no Jesus. Kubera ko badafise Yesu. Ila tuvuze abantu bakizwa bakire Yesu. Nituko turavuga idini. Tuko turavuga ubucuti hagati y'Imana n'umuntu. Kugira ngo abamarayika bakorera Imana batangura kumukorera. Bibiri ivuga ngo abamarayika n'abakozi bakorera Imana. Ni Imana yarungise mu isi ngo bakorere abantu bazokwakira agakizwa. Iyo ni muri Hébreux 1:7. Hébreux 1:7. Hébreux 14. Kuko Hébreux 1:7 yavuga ngo abamarayika bagize umuyaga ko abakozi niwe yatugize umuriro. Aya jende muri rugenda agenda mu izina ryanje. Naho shetani yovimba gatuza nacho zonkora ko kuko Kristo nizera kwiwe. Ubiza rero byabaye ngatari kukiza byo kwifukiza nahamagara yo majini. Icambere naciye mpomba ko sizikora naciye numvuka. Ico gihe tari muri groupe ya film.
muri iyo groupe ya filime harimo abakobwa bangahe ugiye rero nahamagaye imwe si izindi jini yaciye yisukamo ari izindi yitwa mahaba ni jini y'ubusambanyi iyo umuntu afise iyo jini gusambana bimubera ubuzima bivuga ngo abasambanyi ntiyabura amahoro abantu barahari kudatabura bakavuga ngo jewe kuva umusore kandi ari serious ngo jewe wirigara umengo ni umunyabwenge rero mie kama sijampata ule mtoto wewe utapatikana. Attention. Iyo jini sunikira mu busambanyi buteye ubwoba. Muri groupe harimo abakobwa ashika 8 batandatu nasambanye nabo bose mu ndwi imwe. 6 sigikombe n'ubwaragendeyemo sinabivuga ko ari fieri ngo bakuvuga kugira ngo urumve ko Kristo akura hari agashikana adasanzwe. Ni barakoze ibyaha vuga ngo niba Imana yatabaye uyu wose yifashe ubuje uno musinu wanje kugira ngo nanje ejo nzovuga ubutumwa kuko Kristo gendana nabo nari umusazi rero akwiye kuko abatemori bamanye n'ubwenge maze kugendana n'uwambere wa kabiri kuwa gatandatu cyashira umunsi mukuru mu rugo ndahamagara bose yasangira ku ruhande gutya kugira ngo bagwane mwenge Shetani nachiza kimuba ngo anezerere bibiri natangira kuba umunyakiri kuko umwana w'ikiri ukora ikiri umwana w'Imana ukora iciza uruganda bugenderamo asaba ububwa kuko ndazi bindi ko ndavuga banganye ubwo buzima muri groupe ya filime baramamaga ngo wewe ibintu uri kurakora nibiki ngo ngwino wisigure ndahagarara imbere ndavuga ngo biza mama wanje yabyaye umwana yitwa Didier uko yari ko bavuga ko mwana yitwa Didier ari n'igikoko cyitwa Josh kitwa Suguje Josh yamaze kumfata cyane igikoko cyitwa Suguje uyo Suguje afise ingeso ngajarure wibeje ugahagarara mu nzira ndakupitua uko yari ko navuze aba papa nabo barandaba yes yaravuze muri groupe za Diamond jana ringi kumondera 6 urumva ukuru bibiri ko burinjira maze iminsi tugakorana n'uwo muntu ikindi giye kugira ngo menye kuko navuka mu gitondo ngamubaza ngo amajini yakubwiye akamubwira ngo ntacyo ariko iyo njyamye byaburi bikamfata gutya mu izosi ngiye bacambwira ngo bambwiye ngo ko ibi n'ibi naciye menya ko bijya bintu bifatana mu izosi biza gutora ama information mu bantu nimba kigeze kugufatako kiraza kurekura information zawe Jesus moto shanza kushuka sana mtu ambaye anajua ni muombaji aanze kuita Yesu ndani ya roho yake. The power of the Lord gonna be in the place. Mumilota mikia cyane ubushobozi bw'Imana buzakwaka muri kino kibanza. Kugiye Diamond ziko za resistance. Hallelujah. And today you gonna receive your miracle. Uno musi uraza kwakira igitangaza cya muzina cya Yesu. Uno musi uraza kwakira igitangaza cya muzina. Niko nasikia masikio yangu Bwana anasema nami. Leo Mungu utawaka katika jina la Yesu. Uwe musama. Abantu baraza kuvuga. Mukanya sasa. Meze kuvuga iyo Diamond abantu benshi basiyo Diamond. Uraza kunyibusana takura gusenga kugira ngo niruka na Diamond banyiga abantu. Sima besama sivyo. Kandi Diamond niga abantu no musi misyo yazo igiye kurangira ngo. Ayo bakobwa nayo bamwo. Bien majeje tamura nuyu. Kera hitwa Juma Unisalom. Ambira ngo ndagutwara hano Kanada sida kuvuga amazina abantu batarakizwa sivyo. Kuko twaringira bazokizwa nabo bishingire intare za. Tugiye aho hantu mw'ijoro bangoresha kinte. Bambira ngo kandi njyaneyo inuma, njyaneyo kandi mengo mabushi. Baratubafata musamene z'ijoro turoga ibintu byera by'ubucafu ngo bagomba kwatsa inyenyeri zacu abafumu n'abanyamwanda we. Wabugeze msinzi ko ndikako mukuri bako. Namwe yagiye ku mufumu mbwiye ngo genda uzane ikintu mu isoko ngo genda uzane ubucafu hafi y'isoko kuko n'abanyamwanda. Bana muri cyo doro baranyoza umwanda. Uyu ni aragenda gutora ibintu muri toilette. Yes, uyu none siko kugira imari ahari. Uyu ari tupa nakoresheje yari bimo magufa y'umuntu si yagiye kuzana krane ku makaburi bafata amagufa mu bashira mu cyupa. Tuko tunavuga ibyabaye. Kugira ngo mukebuke siri kwirahera. Bozo boni nini mo baratamba naona cheza. Leka tutamba. Biwa byako ndukele tutamba kenda mwishengero kwitabira kusimba. Mwese abambona
video South Africa. Manifest love. Ndikumana umukobwa w'umuzungu yambaye agakareso. Nayo? Ujya n'umugore w'umu South Africa. Ariko akemera guheza. Heka bize baratuvukana. Kubera gupfa mu mutwe siri ngo baratuvukana bazakumbona ndiko nofata kwikuru. Haleluya. Amen. Yes. Mbagi mana namagaye muri kino gihe kubera ikini kubawe kuko kuri ndakuvuga uko kumeze. Udafu inyuma yaho usama ayo zo kubikoze par exprès. Niyo natangiye gukora kimte zo gutwara abadayimoni muri boîte ngo bakurutisha hano. Abadayimoni batwara muri boîte gute? Araza n'umwana w'umukobwa bamususemo abadayimoni. Iyo aje yuzuye abadayimoni, zijya dayimoni zikabagura kuvugisha. Amazijya dayimoni imaze kuduga ikavuga ngo jewe nkeneye kuja muri boîte. Si umukobwa ni dayimoni. Je niyo natangiye kuvuga n'abadayimoni kera. Ubu vugana nabo mu mbaraga za mpemera ngabufunira. Ariko kera nazigira ngo mushaka ko tubagirira iki? Nico gituma mwe n'akadayimoni bwo mu mwana. Nikendaga kubita umuriro wa volcano. Bashaka vuba. Kera narakumumira imbere yako. Yes. Ikazaleni dayimoni ya mbere ikavuga ngo tugere ikavuga icyongereza tugomba kuja muri boîte. Nanjye n'ukuri na cyongereza cinshi narinzi. Oya. Ariko nawe urabizi icyongereza ni gisaba byinshi bisaba gusa ko mwumvikana good morning na good night. Haleluya. Amen. Bisaba yuko mwumvikana. Muri kamera nyumva n'umusamare wuzuzwa mureke yuzuzwe kuko Imana agategerezwa kururuka. We need the power of the Holy Ghost. Dukeneye mwemera muri kino kibanza. Amen. Kandi agomba gutangura gukora kuko ngiye kurangiza senga. Musamare musohoka maze kumva igice cy'intare. Arabantu batabasamara agasohoka